acagenda kwikorera rero akazi nyakazi niwe yashinze ntavuga ngo muri yaride ntukimupfunga kandi nta myaka ibire irahera avuye muri ako kazi. Hariho umumenyesha makuru yamushingiye intahe yasanze bariko bamugurira umwimbu wiwe imiliyoni 350. Murumva mu mezi 3 cari cyo kuronka imiliyoni 300. Je mporambaza nti mbeje uwo mpigiturire yo mpangahe kuko ayo mpaye yo baje gucafuza amahera yanje je nirondereye mu mwimbu wanje. Nkowe ndiko ndiyororera udukwavu mubona ejo nka mu miliyardere muze muvuge ngo yakuye he ngo muje kuraba iyororero ryanje ry'ingo. Umunsi nahejeje ikiringo canje je ndafise iyo nzoca kandi nzoca nitwa PDG sinzoba nkiri pe gusa hazoca haja kola kandi PDG urumva niho nzoba nkomeye PDG. Ushaka yuko ubuzima butazimba naze ndamwereka akabanga je naravye ndongozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyane cyane kuri mwebwe ndongozi turi kumwe nhereye kuri wewe nyakubahwa wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya, mwebwe batandukanye babahoze barongoye igihugu cyacu, mutandukanye wanje na Burundi, nyakubahwa abashikiranganji muri ngaha cyane cyane umushikiranganji araba iby'abakozi n'akazi, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, na nyakubahwa muserukira abakozi n'abakoresha, mwese bakozi muri ngaha namwe bakoresha, namwebwe ugwaruka mwese muri ngaha, tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uyu munsi ni umunsi uhimbaye cyane, ni n'akanyamuneza ko kubana namwe bakozi bakoresha bene gihugu bo ngaha muri iki gisagara cya Bujumbura. Amuneza cyane cyane ko uru rubanza turukoreye muri iyi nyubakwa nziza cyane iteye igomwe. Twifuje yuko uyu munsi tuwuhimbariza ngaha iki kibuga cy'umupira kugira ngo tubabwire ko turi ku kivi, ngo igiti ukimenyera ku camwa n'umukozi umumenyera ku mwimbu. None ngabona yuko icamwa kigira cere, aho bukera turatangura kucamura. Aricyo gituma nshimira mwese abarundi mwitanze mutiziganya kugira ngo iki gikorwa kiranguke. Mwene uyu munsi ni wo kuraba umwimbu, si umunsi ego widodombuti byarananiye, mugabo ntuza kwidodombera uwundi ngo niwe yanoneye, uravuga uti je narananiwe. Rero kera iyo duhuye kuri uyu munsi ndazi yuko baza baraganya bati mbega uno munsi bigenda gute, mugabo uko buca niko abarundi bategera yuko leta atari umukoresha, leta n'umuhuzabikorwa
yorohereza ibikorwa by'abakozi. Ariko ndiyumvira ubuserukira abakozi igihe ariko aravuga ati ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha, nca nibaza nti none ko mu gihugu abo leta ikoresha bose bakorera mu maserivisi, none umukoresha ninde muri rya serivisi yawe? Umwe wese nabaza ikibazo, umukoresha ninde? Niba waba uri muri serivisi de ressources humaines, umukoresha ninde? Kugira ngo dutangure ibiganiro byihute, ni chef de service niwe mukoresha. Umukoresha wa chef de service ninde? Naganda ubwire yuko abantu bakorera muri leta bose n'abasuku, ubuze yuko azotunga atungishijwe n'amahera ava muri leta nasubiza amerero mu bwubatsi, uwuzi yuko azotunga akoresheje umusara hawe na leta nasubize amerero mu bwubatsi ntazofatuza. Twebwe turiho kugira ngo dufasha bene gihugu, nico gituma mu vyita fonction publique, service public, tubitahure. Kuko ivyo rutabitahura ntidutahura n'ico tujejwe gukora. Mu bisanzwe uno musi nabonye hadefiye abaservitere gusa, sinabonye abakozi, nabonye abaservitere. Twari kuza tunezerwa twese abaservitere turiko turaba abakozi, turaba ico twabamariye banezerewe, batagize umwimbu mu meko ataco tuba twakoze. Ikigega cya leta kiri gusa, muze mwese muvuga muti aco twahaye amaboko, kubera kugira ngo ikigega cya leta kiboneke kiva mu bakori n'amatagisi y'abikorera ibyabo, none tutaborohereje nitwe rero tutaba kwidoga koresha. Nico gituma uyu munsi nibikorwa vyivugira, ijambo narishikirije ejo, ivyifuzo ivyo tunegura twarabishikirije. Nagomba ndababwire yuko igihe userukira abakozi ajeje kuvuga, iyaba kuri stade Ngoma Igitega ku munsi wa gatanu w'indwi heze, iri jambo yavuze ry'ubukene ntajya ari kuvuga. Ivyo by'ubuzima buzivye ntajya ari kuvuga iyaba kuri stade Ngoma ku wa gatanu w'indwi heze. Niho twabonye ko Burundi bugeze ku ntambwe ikomeye. Ntushobora kuba uri umuserviteur hanyuma ushake ko ugira ubuzima bworoshe. Emera garama wonkwe ubu umuserviteur kuko waravyemeye. Utavyemeye ngo je kwereka hari amahera, twaraye twabonye ugwaruka rwawe rutweretse hari utunzi rwaratweretse. Mu 2020 hariho ururirimbo rwitwa ubushomeri. Turicara n'ugwaruka tuti iryo jambo risigura iki? Ubushomeri bisigura kubura ico ukora. Uwo muntu yabuze ico akora ninde? Ngo aze ndakimwereke. Nuko ubuye mwibarabara n'igikorwa, kuko acaronka umwavu aca ashora. None umwavu ntiturirwa turawugura, none uva hehe? Nta muntu ashobora kubura igikorwa. Abanyeshuri ba kaminuza baratweretse akarorero, aho igihe atari ko ari higa aja gukubura amahera barafise ubu ku mufuko, barafise bakubura kandi biga muri kaminuza kandi nibo bamenya cyane ga. None rero nagira amagare abantu bane baba coordinateur ba payeje baza, simvuga tutari kumwe kuko ubu nukuvugisha ivyabona, nukuvugisha ivyabona kabisa. Uko ari bane baza aha novuga ngo bashinga intahe
mwese mwoca mutangara, mwoca mumenya ko abakozi babonetse muri iki gihugu cy'u Burundi, mwoca mubimenya. Umugambi payeje ugitangura twese twari mu kajembegete, ntawabona iyaja n'iyava, turumvikana n'ugwaruka icokogwa, hanyuma dushinga uwo mugambi. Andiko ndabivuga kuko ubushikiranganji bwose bwakora nk'uko abakora mu mugambi payeje, igihugu cy'u Burundi nta numwe baba hatafise umuriyoni. Iyo ubushikiranganji bwose bukoresha abene igihugu mu gisata cabo nk'uko abakoresheje ugwaruka mu gisata cabo, nta murundi n'umwe aba adatunze umuriyoni ku mufuko. Kuko ugwaruka rwadushingiye intahe, baratubwira hariho washinze ntavuga ati je mu 2020 sinarinzi no umuriyoni ingene witwa n'ingene bawuko, ati none ubu mparura miliyoni amajana mu myaka itarenga 4. Muravye umutahe bakoresheje muri payeje, ukaraba umutahe ubushikiranganje bufise ubwo ari bwo bwose bo ukoresha, ni mwiyumvire iyo woshika aho mu myaka 4 ubu twataguye kubona ugwaruka rw'abamiliyarderi adatinya kuvuga ati jewe umuriyaridi ubu ntukifata. Iyo muhaba kandi twebwe abatama dufise imyaka irenga 55, ndababwiye dutegere ibihe tugezemo. Ni mwiyumvire umuntu kuja kuri stade akavuga ati jewe uno munsi umuriyaridi je ntiwomfunga, notsitara ku bintu bingana n'umuriyaridi je sinopfungwa ncandiha. Mwiyumvire kubera abande ngaba aba rero nibo bakoresha rero bukuri. Mubamashi mbero turahana mahani tugira umuhigo. Bahereye kubanza kwigisha ugwaruka ingene bitunganiriza umugambi wunguka, bigishije ugwaruka 44,929. Twobaza ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Muga murumva ba mu myaka ni 3 mu bisazo 3 bigishije ugwaruka 44,929 kugira rumenye kwitunganiriza imigambi yago. Baca barakora imigambi, none ubu barateye imbere. Muri urwo rwaruka bigishije bashoboye gufasha imigambi 3,899 barayirosa uburyo. Iyo migambi yose ubu igeze ku ntambwe ishimishije, yaramaze gutera imbere. Urwo rwaruka rwagize imigambi ubu nagwo rwaceruha akazi urundi rwaruka, ku buryo uretse ubuzi bwatanzwe n'iyo migambi y'ugwaruka barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi 16,846 abantu bari bashomere. Mwumve muri iyi myaka 4 gusa 16,846 bashoboye kuronka akazi kubera umugambi payeje. Mwumva mu myaka 10 bizaba bimeze gute? Akariho karavugwa, umuntu wese abonekera ku camwa yama niho umwemera. Aha rero ntitwavuze abandi baciye bajana kumenyereza gukora, kuko hariho erega Imana yatanze impano nyinshi. Hariho umuntu ashoboye kwitunganiriza imigambi akayikora, hariho uwundi yama agendera ku bandi bamuha akazi. Abo rero barashoboye nabo nyene gushaka kwimenyereza kugira baze baronke akazi, kandi muri bo benshi bararose ubushobozi bwo gukora baca bararonka akazi. Turiho turihweza rero ibikorwa vyakozwe n'umugambi payeje. Nta muntu yohiga imanga turiko turashimira izi ndongozi za payeje, nta numwe yohiga imanga.
uyu mubona uyu muhizi yitwa Dr Desire Manirakiza, c'est la fierté du Burundi. Nguyu rero uwo tuvuga tuti afise impamyabushobozi ntafise ingaragaza bumenyi, arashoboye, arazi kwiha igikorwa. Impamyabushobozi n'ingaragaza bumenyi ntibisa. Urashobora kuba uri dogiteri ufise ingaragaza bumenyi gusa utagira impamyabushobozi. Ubu rero tangura muze murara bumwe wese ko diplome yiwe ari impamyabushobozi. Ingaragaza bumenyi kwaheri ni igipapuro gisa, bisa no kugira inoti utigeze wimbura, iba ari igikaratasi. None baguhaye diplome y'umudogiteri mu mutwe atakiriyo, si igipapuro gusa. Nagira ndababwire bwe muri ngaha, nuno musi genda ufate diplome yawe uyite mw'ibarabara urabe ko bataza kurondera bati wataye diplome, muguti inoti urabe kuyibona. Diplome ntibashobora kuyiba kuko ntakimaze, uwo mutwe niwo ukimaze. Batwaye diplome ntiba batwaye umutwe wawe, mugabo abandi bagenda berekana diplome, bijya bavyerekana ko umutwe atakiriyo. Genda uyite mw'ibarabara urabe ko batakurondera, mugabo genda uti inoti mw'ibarabara urabe ngene bigenda. Uwa kabiri ni umupfasoni yitwa Sabimana Clarisse, niwe ajejwe ibigega, muri iki kigo, muri uwo mugambi wa payeje. Baraje abantu b'abahinga bazi babunonosoye mu gukurikirana ikoreshwa ry'amahera. Baradushingiye intahe baratubwira bati n'akanenge ko bakarimwo sakanenge kakandi ko kuvuga n'akantu usanga umuntu yiheze kujya wihenda virigire. Umunyabigega yarakoze. Nimwiyumvire umuntu yashoboye gutunganya ikigega ca payeje kirimwo amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ntibigera bavuga bati yaratwaye n'ifaranga rimwe. Mugabo aha ntihabuze abo biyita abakozi ba leta, atakindi babona atari ukugavura gusa. Nza kurya kwangahe? Uwa gatatu n'uyu mugabo mubona w'umuhizi, nawe yitwa Dr Hassan Kibeya. Ni umukozi. Iyo misozi arayirimagura, ariko agenda kuraba ubwo gwaruka yuko ruriko rurakora imigambi neza, akarufasha, akagwereka neza ingene bahinyanyura imigambi hanyuma bakunguka. Ese tuba twari dufise indongozi nk'izi nk'ijana. Mu myaka itarenga 5 Burundi bwo bwamaze kuba igihugu cyateye imbere. Uwa kane n'uwo mupfasoni niyo ngabo Arida, niwe ajejwe inyigisho rero. Babandi twavuga bigisha, niwe ajejwe kwigisha, akabigisha kugira bagira ubushobozi, kandi baramenye. Nimwiyumvire ivyo bihumbi navuze gantuze weya, bose yabahaye ubushobozi gushobora mu muhamashi. Kubera abo mu gwaruka ubu hari umwizero. Ugwaruka rurakubwira ruti naho ntarashikirwa ndazi ko zoshikirwa. Nico gituma umugambi twaciye tugira ko ari umugambi w'umugani udahera. Umugani udahera. Nico umugani udahera n'umuzinga w'inzuki. Akayuki kamwe gasohoka kagiye kudaha ubuki, akazanye kinjira akandi gasohoka kandi kinjira. Murigira mubona inzuki zihera. N'abajene dukeneye yuko bazoza bararonka, umwe aronka agenda yokorera uwundi, agarukana muri payeje uwundi, gushika hatagwaruka na rumwe ruzoba rukivuga ikintu cyitwa ubushomeri nga mu Burundi. N'uzovuka. Nanezerewe cyane sanze ha mu gisagara, ugasaka ugwaruka gwaho gwarijukiye ibikorwa rurakora. Birahimbaye cyane. Hariho ugwaruka gwashinze intahe ngaha mu gisagara,
kare bari mu mwiheburo none ubu bari mu mwizero kubera uwo mugambi payeje. None rero uko bose bari umwe twamutegurira agashiruka buteka miliyoni 5. Nabo bagende abo rero bavuga ati kwikura kuya. Kwikura kuya. Ikindi mvuye ngaha ndabemereye ngiye gukora mfume nterereza kugira ngo payeje uko ari bane bose baronka imodoka y'akazi. Umwe wese nzoterereza kandi ndazi nzoyaronka. Kandi ico ndabemereye umunsi muzokukuruka rega namwe muzokukuruka. Umunsi muzokukuruka iyo modoka muzogenda muyijanye. Gutyo niho muca munayibungabunga neza muzi ko ari rwanyu. Mwe mfuma nterereza sinzobura banterera kamyonete double cabine 4. Hageze ko mukukuruka muzogera muzijanye kuko aha namwe narababwiye ko ari kwigisha bari nyuma yanyu ko namwe muzozeheka musigira urwaruka. Hageze ko mukukuruka mugenda mubisirundi rwaruka mwagwigishije rukora nagwo rukukuruka rubisa abandi gushikaho tuzosaga mu gihugu cy'u Burundi ata muntu numwe ayaga ubukene. Nibara kuyaga ubukene. Nibara. None reka ndabashikirize ako gashiruka bute. Ntabafushe ntabafushe ngo bavuga ati naje nakoze ibiruti byo Desire yakoze none ntunyibutse. Nimurabiraho rero narimvuze nti nimurabiraho muce mugenda umwe wese yumviriye ati nanje mu mwaka uza ntegerezwa nanje kuhabwa iteka nk'iryo. Cyane ndabivuge mu ndongozi. Indongozi hamwe uvuga uti koko urya n'indongozi yarakoze abene gihugu barashima. Nagomba mu kurangiza iri jambo ngira ico mvuze ku majambo yashikirijwe kugira ngo tugende kwisuganya mu mwaka uza ntaze habe hameze nk'uyu mwaka nukuguma duza turatera intambwe. Mwavuze ibibazo biteba kwishugwa. Nabonye ibibazo imisi yose abakozi bariko baravuga imisi yose baraba leta. Naganda basubire mu icarico leta aba bose bari muri stade n'abari inyuma mu ntara zose nibo bagize leta. None abo abene gihugu mu Burundi bose batumye kubaha inyishu ni bande? Nabo bose bahembwa n'ikiya ca leta.
none uwo mukozi wa leta ariko arondera inyisha ahandi aho kwirondera kuri we nyene nuwahe? Biteba kubera iki ko ari we nyene nyishu? Biteba kubera iki? Tuzogira deba mumbwira igituma biteba, kuko urumva ko ari leta, nawe ukora muri leta, ni ujeje kuvyishura. Narababwiye yuko jende umukozi wa leta, ministre n'umukozi wa leta, umwarimu n'umukozi wa leta, muganga n'umukozi wa leta. None umukoresha wacu ninde? Ko na jewe ndondera leta mu mukoresha wanje, tugirane ibiganiro. Birashoboka? Cyane twebwe turi imbere y'abandi muri ayo maservice, ni twebwe nyene duca utagije. Tubazande aho twabajije twebwe nyene. Abakozi mwese nimugende mwicare hamwe mu mpinyishu kuri ivyo bibazo vyanyu nyene. None nimwe muri abagaga genda mwicare hamwe mutange inyishu ku bibazo vyanyu nyene, hama muce muza mu raporo muti inyishu twarayitoye. Mugabo naganda abwira ikindi, ibibazo bikunda kubazwa ngaha ndabizi, ni ibibazo bisaba amahera. Mwondangira mu kigega hari amahera ngahe ko tumenya yo tubaha, kuko nayo nyene ni mwebwe nyene muyazana, nimwe muyabungabunga. Bamuza rero mwambwiye muti mu kigega twasanze hari amahera nganuku, none tubiravye neza duheko aya kuko ni mwebwe mujeje ico kigega nyene. Uwo babaza ati wewe nk'ubu umwaka uheze ukora, woshobora kunyereka amahera winjije mu kigega kugira ngo uce usaba kuri ayo mahera nyene, uce usaba kuri ayo mahera. Kandi n'abakora mu mashirahamwe yigenga abikorera ivyabo nabo nyene muri ko mubaka imishahara banza muraba amahera mwinjije muri iryo shirahamwe, muvuge muti kameme twarazanye duheko, kuko mwarateranije umutahe. Wewe niwe wazanye ubwenge n'ingufu zo gukora, na wazana amahera n'umugambi, ucuvuga uti twarimbuye shefu. None rero twivuna umusasi. Ivyo nitubitegere kandi tubitegere uko nyene. Iryo jambo sinzasubire kumva ngo inyishu ziteba kandi ari abakozi ba leta babajije abakozi ba leta nyene. Nimwiyishure. None bisaba yuko ugenda ku birometero 5 kugira utange inyishu y'ikibazo cyawe. Biteba kubera iki? Ico kibazo sinzasubire kucumva ku mukozi wa leta. Nze ndacumve kubakora mu mashirahamwe yigenga. Ahandi ho nimwe muzotanga inyishu y'ibibazo. Hariho abandi nabo bicara ntibakore na kimwe ngo sindaronka intumbero. Nibwirizwa shingiro ntiri guha intumbero. Amategeko y'igihugu ntaguha intumbero. Mugaka avuga ngo ndindiriye intumbero yiyicariye ngaho. Ivyo rero tubisezerere. Bavuze ivyo gutanga akazi bakurikije nkunzi. Nawe uyo nyene ni kagakoko kari mu mitwe yacu yuko tuzotungishwa na leta. Ugafite uvuga reka nzana umwana wanje ka mwana wa mama ntazopfa tunze. Niba ushaka umwana wabatunga cyane mu vyarawe muhe igikorwa akora. Igikorwa akora ugwaruka gwara rero binyeretse. Byari bihimbaye abantu mukuze bamuza kuraba Burundi bwejo. Turafise itunga rikomeye. Bo barazi ahari amahera. Jewe ndazi uwahevye akazi muri ugo gwaruka yahembwe miliyoni n'inusu aragaheba acagenda kwikorera rero akazi nyakazi. Niwe yashinze ntavuga ngo muri yaride ntukimupfunga. Kandi nta myaka ibire irahera avuye muri ako kazi. Hariho umumenyesha makuru yamushingiye intahe yasanze bariko bamugurira umwimbu wiwe imiliyoni 350. Murumva mu mezi 3 cari cyo kuronka imiliyoni 350. Aha hariho abakozi ba leta bazorinda bapfa badakoze no ku miliyoni 100. Mugabo mu mezi 3 imiliyoni 350. None tumvikane jewe nirimiye ibiraya vyanje. Nirimiye ibiraya vyanje ku hegitare 10. Mwibaza ko ndonka ngahe? Mwibaza ko ndonka none ibiraya samezi 3 ntuba usoroma. Abo rero bavuga ngo batakazi kwa mwana wa mama nibigugu. Ndabibabwiye abo batanga ubuzi barenganije nibigugu kuko
ujya ntacazopfa rose ahubwo uri kumwigisha nabi. Noneho ndabahanure, hakazi umuntu agashoboye, reka kwirigura avuga ngo kamwana wa mama, hakazi ugashoboye. Uzozanganywa azazaranyandikira kuri WhatsApp nibarizo wamurenganije. Nze ndiba gituma yamurenganije. Ibintu bitera injyane mu gihugu ni ibintu by'akamwana wa mama na karenganyo, nibiturire. Ivyo dukwiye kubisezerera ngaha muri iki gihugu cyacu. Hari urumva erega igipfu ntigipfundikira ikindi. Wewe yara mu mutwe yarabaye nabi, azi yuko ariko bimeze. Duhindura ingendo tuve kuri akamwana wa mama. Yavuze ikindi ngo yuko hariho abatunzi bidasiguritse. Mwana wa mama muserukira abakozi. Mu mwaka weze urazi ikintu twagiye twumvikanye. Twavuze yuko dasavye yuko amasendika abakozi bose bafasha bakarereka umuntu akora mu gihe ca leta. Bajya muvuga yuko batunze bidasiguritse. Uzosanga ari ya masoko ikintu cyagugwa miliyoni 10 bacagigurisha miliyoni 50. None babigira ariho muri ko mutabivuga. Muti nyabu nabagurishije ikintu miliyoni 50 cyari kugugwa miliyoni 10. None ntiwumva izo 40 ko atunze kandi atasiguro bihari. Erega ubu ndabaze kubibona. Hariho nabiyita bagwiza atunga ataribo bagenda bakaja inama n'umukozi wa leta bati twibe leta gute, bavuga bati hajya twahakura miliyaridi 3, bagaca bumvikana ingene bayiba ngo reka tugire isoko ku. Hariho amasoko namandiko ndabona nk'umuntu yagiragura amavuatire 50 anganye igiciro n'amakamyonete double cabine 42, nk'uwo muntu ntiyagira yibe. Magana abisubije inyuma kubera iki narabimenye. Abakozi zamuravuga ahantu mubona kugira aba bantu natunge yabizicuya. Je mpurambaza ntimbeje nk'uwo mpigiturire yo mpangaye. Kuko ayo mpaye yo baje gucafuza amahera yanje je nirondere mu mwimbo wanje. Nk'ubu ndiko ndiyororera udukwavu mubona. Ejo nka mu miliyardere muze muvuge ngo yakuye he. Ngo muje kuraba iyororero ryanje ry'inkwavu. Ngo muje kuraba je ivyo nkora. Ejo mubonye ndi mu miliyardere ntimuze muvuge. Beho chiffre d'affaires burya sindayifise. Muraza muraye imigambi yanje niho muzoca mubona ingene abantu batunga. Itunga ntiriri mu gukorera leta. Je namamvuga umunsi napasuye ngaha. Umunsi nahejeje ikiringo canje. Je ndafise iyo nzoca. Kandi nzoca nitwa PDG. Sinzoba nkiri pe gusa. Hazoca haja kola kandi PDG. Urumva niho nzoba nkomeye. PDG. Ubu ndi pe gusa. PR. Ubu ndi PR. None nk'ubu hariho abantu bazopasura bashika bapfa gusa. Natwe tuvuga tuti duheze ikiringo n'ingoga turafise iyo tuja. Turafise iyo tuja. Yuja utegereza kuharema hakiri kare. Inkono zo kwitwaza mu busaza uyica ukibasha. Je ndiko nibungabungira urwaruka ruze rumbungabunge. Rwaruka muri ngaha. Murabona sindabari y'imvanda. Namwe ntimuze mu ngimvi. Ndiko ndondera ingene nanje muzombungabunga. None ko nzosaza imbere yanyu namwe muri tera mu karisama. Hariho abantu nk'ubu uzoza wumva arabatama akavuga ngo urazi ngo kera nkiritera nkarisama ataryo yigeze atera atariryo yigeze asama ngo nkiritera nkarisama utakuza kurusha inka. Dutagure gukora narakunze hari umutamu umwe w'umukukuruke hariya muri commune Songa. Iyo nshitse kuri stade baje dutera inkuruga commune Songa uwo mutama n'umukukuruke w'umu engineer electromecanicien yakukurutse ava muri Regidezo. Umuravye ivyafise ubu ntavyo yari yarigeze aronka akora muri Regidezo. Aranezerewe afise imirima vomera hectare 8 zivomerwa muci usanga ari mu mvura iwe. Afise inka yibereyeho neza. Uwo rero niwe mutama ariko asaza neza.
heshe abakukuruke batokukuruka bagiye gusega ngo nkora mu ntoki bakukuruka bafise iyo baje. Hari wundi mukukuruke nagiye nawe acambwira ngo ntuze imodoka naniye kugura nkikora muri leta ngo nenda yiguze shaje. Yayiguze apasuye. Jewe niyamira mu bene igihugu bashingira intahe. Nasanze bwa bundi mu basoda n'abapolisi nico gituma bapasura bakibasha kugira baje gukora kuko ubu muri ko mwitangira igihugu. Abasoda n'abapolisi muri ko mwitangira igihugu. Nico itamuca mugenda mukibasha kugira mutangure namwe gutegura kazoza kanyu. Mugabo iyo mu mutwe atakiri utangura kurira ngo mbega yemwe nzobaho gute. Tangura mu vyimvire bunyene. Ibiganiro mwavuze je ndakunda ibiganiro kabisa. Ibiganiro icyo twopfa ibiganiro kabisa mumfasha gutora umuti. Erega ibiganiro abantu ntibazi ibiganiro ivyo ari byo, bazi ngo ibiganiro ngo mpa oya. Ibiganiro dusasa ku meza ibibazo tugaca twicara tukabitorera umuti, tugaca tuvuga tuti tugiye gukora iki ubu 1 2 3 tutisha iki kizokorwa mu myaka nka 10 ikindi guki. Ibiganiro je ndakunda ibiganiro. Umuntu adakunda ibiganiro so mwubatsi n'umusambuzi. Nsabe abantu bose bazi ko barongoye abandi cyane abafise amashiramwe yigenga, girana ibiganiro n'abakozi banyu kuko nibo bazobaha imitwe y'ingene mwunguka. Erega nibo babizi uko nibo bavyamamwo. Barashaka kubwira bati mutama wogira gutya ibintu bica bigenda neza. Hayi mu gacu bikora. Naba rero bakorera leta turashobora kuvuga tuti ibitwo bigiruko. Ariko hari habazi ko kuja kwicara gusa. Nico gituma babigwanira ngo ivyicaro. Ibiganiro rero ico genda cemera ibiganiro mu bisanzwe no mu rugo ari mu rugo. Umaze ukwezi mutaganiriye n'uwo mwubakanye ataco muvuganye mu bijanye n'ubuzima bw'umuryango, ndabwiye kugira muvugane biragoye. Abantu utabaganiriza uzohera hehe? Ariko bamubaganiriza wamufisa uhera kuyaga nabo. Ibiganiro je ndabishikiye. Yavuze ubuzima buzimvye ico ngira nacishuye ko ushaka yuko ubuzima butazimba naze ndamwereka akabanga. Je naravye uno musi abahora bitwa bakire ubu nibo bidodomba, abantu bitwa abanyarucari ubu nibo bavyina. None ivyo ni biki? Ubu abitwa bakire kera ubu nibo bitwa boro. Abitwa abanyarucari nabo uno musi usanga akaguru yageretse ku kandi ariko yinywera kayeri. Iyo akari kabuze akoma induru kuko amahera yiwe arabuze icarisha. None abandi nabo ubuzima burazimvye. None waruzi yuko ubuzima utabuzimbuye buzozimbuka gute? None muzokwa mu maservice gusa nta mwimbo muzana. None bizogenda gute? Tugere dufyature amahera umwe wese ahembwe miliyoni 100 turabe ko ubuzima buca buzimbuka. Umuntu yohembwe miliyoni 100 ubuzima buca buzimbuka. Mutadugije umwimbu nimumenye ko ubukene muzokwamana nabwo. Ibanga ryo kuzimbura ubuzima no gukora gukamisha itunga kama Imana yaduhaye. Nico cyonyene kizotuma ubuzima buzimbuka. Kuko Imana arabiduhaye byose biri ngaho. None dushaka kwiyicarira ngo vyizane. Je kurondera ifashanyo yo kubagaburira. Akwere none bo babikura hehe? Genda murabe mu bindi bihugu biteye imbere. None bo bakura hiryo tunga. None twebwe harazibiye aho barikura harazibiye. Je nabonye ko huguruye. Haruguruye ni twebwe turi binebwe. Ni twebwe tudafise kutamenya. Nikimenya amenya shaka mutereza amaso hari ya ruguru mubona hari muri banyarucari raba hari amabati gusa. None ubajya bubatse zijya zubaraye ubusa. Ni murabe inzu ziriko ziraduga muri iki gisagara. Zitutuza nk'ibizinu uhagaze hari ya hejuru kwa haruka raba aha mwitenga. Ni habari bisanze. None duca ruvuga ngo ubuzima burazimvye uriko ubaka inzu y'ibati uba baraye ubusa. Reka kubesha. Abarundi bamenyereye kwidoga gusa kwama bidoga kubera iki kagatima ko gusega tega amaboko nta kindi. Nta kintu nakubera tudashoboye. Rero
naganda abwiye ni twadushaka gutunga ntuze wigere widodombera ubukene rondera imvo z'ubukene hanyuma uzitorera umuti ubwa mbere tubanze dukore amasaha Imana yaduhaye yo gukora uwaduhenza agiye kuduhenda ngo dukora amasaha 8 gusa ku munsi iyumvire guhomba amasaha 16 ku munsi murazi carico guhomba amasaha 16 ku munsi ni mugende mukora amasaha 8 ari mu mategeko ucugende ukora ndi 8 ivyi wawe urabe kutazotunga dutangure turondera ingene dukora n'imiburibura amasaha 16 ku munsi muri Amerika naragiye sanga hariho umuntu akora ahantu 3 ku munsi hamwe agakora amasaha 6 ahandi agacakora 6 ahandi 6 ugasanga ruhuka amasaha atarenga 3 ane niyaryama hanyuma bamubona ngo aratunze naho ntimumenye ko yabize ivyuya twebwe tusigarwa saa 9 tugiye hehe mu kabare none tuzotunga gute ntubona ko muvuze ko ubuzima buzimvye tuje mu kabare ubunyene turabe abo dusangayo tugende mu kabare ubunyene wewe wonywe inzoga ushonje umuntu umwe nari ndiko natembera iyo mu mitumba hari mu misi yahera abantu bagisegerereza bagisaba cyane ubu batunze ntibagisaba ubu nibo badusororera hanyuma rero uwo munsi baca bambwira ngo Mutama baca kwereka mwizosi ngo turabira ha mwizosi ngo ngo menga na mizipasi hanyuma emwe narabasororeye kweri ndabasororeye hajya bahimvye neza bavuze ngo Mutama ngo mbe urazi inzara inge nitwishe ngaha nje ndabaza ntiyo mwari mushonje mwari gutaka kuvuga muti tugurira umukate Mutama inzara iratwishe mugabo ntimwari gukunda inzoga mushonje tuje mu kabare iyo inzoga zikenye ntimwabe muca mugira greve ngo zana inzoga ko mutavuga zana indya ayo n'amajambo yo kuruhisha indongozi gusa nta kindi kuruhisha indongozi ndakenye kugira indongozi vyimba umutima ngo abane nagihugu barakenye naho kumbe birirwa mu nzoga gusa no mu bamaraya aha abafise abagore batatu ni bangahe ayo mahera yose mujanamwe ntimwo yaziganya iyo mvugo nayibonye ni iyo gutunuza umutima indongozi ngo yamihahamutse kandi nari nabivuze nti umuntu azovuga ko Kenya azaca azambwire aho yakeneye ambwire ko yaratunze kare ubu aca ambwire iyo ubwo bukene bwavuye nutuza turavugana ukuri umuntu yumva ko Kenya nasigura ubwo bukene bwiwe iyo bwavuye hanyuma nitwasanga butamuvuye ko tuzomushumbusha tumufashe hariho umuntu yambwiye ngo ndamuha akazi nca ndamubwira nti jewe akazi mfise nako kurima ntitumbera ugenda hanaka uraba umuntu yitwa naka aca guha akazi ho kurima ngo kurima ngo sako narondera ntukenye rero iyo wari ukenye wari kuja kurima hanyuma acambwira ngo basi ngo mpumutahe ntushaka umutahe wangahe niyewe ntigenda urima ahantu kwezi kumwe uzocuronga umutahe w'inkwavu zitari munsi ya 3 kandi uzocutunga ngo honyene nta n'ibihumbi 100 ashobora kuronka niyo telefone iri kunyandikirako igugwa ngahe umuntu akubwira ngo ntashobora kuronka ibihumbi 100 ariko akwandikira message agura amayinite afise telefone mwacambwira ko adashobora kuronka ibihumbi 100 izo ni imvugo ziba zije kugira indongozi gumituntuye gusa mwifise abana bashonje tutangwe kuva muri izo mvugo z'imyidodombo murazi yuko Musa yahuye n'abantu bagoma bidodomba gushika ahabwira Imana ati pfumunyica murabizi none nk'ubiyomba ntari umusenzi nkama ntuntuye nuko je nama nifitiye umwizero je ndizigira Imana jewe woza ubona nagwaye woca uba perezida kandi ari we wabitumye mwamuza muriyumvira muraciye ubwenge nimuze ruteke umutwe ingene twotera imbere dukora amasaha 16 ku munsi twigira inama dukora amasaha 16
icya kabiri nagomba kubabwira twokora ahubwo nanje saba inama abakozi ba leta mwese mugira inama mwige ingene ikigega cya leta coduga serivisi yose ama ministere yose mutegereza kuzogira inama mwiga ingene ikigega cya leta coduga kandi muze mu micegeranyo ndabahe ikiringo kingana iki tuzoje ku munsi mukuru wa independence mwampaye icegeranyo ministere kuri ministere ingene ikigega coduga inama mwagize hanyuma muce mubimbwira tuje kubikora murabe ko amahera ataduga kandi handa bivuze iri ni itegeko mushikanganje uri ngaho wavyumvise uca ubwira abagenzi bawe ni itegeko ntanze mwese inama ubushikiranganje bwose imvo y'inama kwiga ingene ikigega cya leta coduga kugira tonke amahera yo kubaka amabarabara kubaka ibitaro kubaka amashure no guhemba abakozi ba leta ino nibibazo si gwacu genda mu vyande mu ma ministere yose chef de cabinet civil yanyumvise na secrétaire général dore tumenga aringa nihuri mu bushikiranganje bwose bagira inama ikigega cya leta coduga gute yego bituma kitaduga biriho muce muvyiga muze mubinzanire ariko hariho ivya mbere hariho abantu bacisha ibidanazwa mu binywabi aho kugira ngo ntibatange amakori hariho abandi bashora ibintu hanze amahera bakuyemo ntibayatahane hariho ibintu byo gusesagura itunga ry'igihugu hariho ubunebwe ivyo mahenda bivuga abantu barareka abantu bakacisha ibintu mu binywabi ukazumva ngo nyongera umushahara kandi umushahara uri kuvaho nyene abantu bakareka umuntu agashora ibintu hanze ntiyigera agarukana amahera ngo yatahana ari itunga ry'igihugu hanyuma agacaza ariruka ngo nyongera umushahara none umushahara uzova hehe abandi n'utwari turi mu kigega bakatunyonora naganda babwire muri iyi stade ibice birenga 50% birarenga byose byavuye ku mahera dufatanya bari bayivye mu mahera yubatse aha ibice birenga 50% nabo twafatanya amahera bari bayivye none ko mu kigega cya leta bamaze kuyasinya ko yasohotse yagiye gukora reka ndayijanire kuyubakisha ntace ndaza nta kuri stade aho ibice birenga 50% na mahera yari yibwe mu kigega cya leta ndayafata ndayazana kandi ntari ko akora aha honyene turiko turubaka nahagikirira burya turiko turubaka pare y'ukuri Igitega turiko turubaka presidence na pare biri kumwe byose residence n'amabiro Imuyinga twahejeje kubaka ubu mukuru w'igihugu ntakija gusaba indarashitse Muyinga mu Cankuzo twarahejeje Kirundo twarahejeje hasigaye Burunga Burunga niyo sigaje kubaka mu Kirimba naco nyere kizokubakwa kizima mbona bakaboko baguma agatoyi kamenyere gukomba karase kagoma gahese mugabo hariho umunsi tuzogaca ko kase kugororoka kaguma gahese tuzogaca basi ubura kugonda none ntimwumva ayo mahera yose raba amahera ari ngaha yari yibwe mugani mayina ngira ngo niko twarezwe n'amasendika rero wewe userukira abakozi namwebwe nabahaye devoir bwa mbere kunderekera abantu basahura ikigega cya leta n'abasesa kuri itunga ry'igihugu sindabona icegeranyo ngira ngo muriko muracariko muravyegeranya ikigira kabiri namwebwe mwicare muvuge muti none ntidukeneye ko agashahara kaduga none kugira kaduge suko mu kigega aho hari ikintu turabe natwe nk'abakozi amasendika twokora iki n'igiki cokogwa hanyuma tuje hamwe twicare duteke umutwe Burundi je ndazi ko butunze Burundi buratunze ntagira umuntu yebura twari tubuze intumbero gusa none ubu turayifise naganda abwira uno munsi turakenye mugabo naganda abwira yuko ejo tuzoba dutunze nimupfe kubahiriza ikintu ndabwiye n'imiburi buri dukora amasaha 16 murabe yuko tutazoca dutunga mu mwanya mutoya ubwo gwarukana babwiye
ubu ntirukiryama ruguma ruriko rurakora. Reka nabwira akantu kamwe ugwaruka rwambwiye ingorane kuri mwebwe abakozi ba leta. BBN nayibonye hano yadefiye kandi bagiye banezerewe gose, muga hariho abandi batuntuye kubera BBN. Nimwiyumvire ugwaruka gwigiriye umugambi w'iterambere, barazana ivyabo babijana muri BBN ngo babibapimire, gushika uwo munsi abitubwira ni mu ndwi yahera. Barase gutanga certificate, acagenda muri Canada baramuha certificate y'ibintu vyiwe ko bimeze neza, ashorera muri Canada no muri Amerika, muga BBN itaramuha urupapuro. Nimwiyumvira aho muri Canada BBN niyo iciyubwenge kurusha abo muri Canada. Kubera iki? Ibiturire. Hajya barondera ngo abanza baha ibiturire. Iyumvire Canada baramuha certificate, ugwaruka rushora ibintu vyiwe muri Amerika no muri Canada, muga BBN ikavuga yuko bitagira agaciro, ntibigira karite, nta kanovera bifise, muga muri Canada ho barabonye ko ari vyiza. Akosa kamara amaza ntuze. Je nkajya ntwara BBN nari guca ntanga imihoho. Muga ntashobora kubera ntamaramara. None tuzotera imbere gutu wari kutworohereza yase. Je nababwiye umwiza ndamuvuga n'umubi nkamuvuga. Nimwiyumvire nk'uwo mujene afise iciyumviro giki kuri BBN. None tuyifuse umva yuva ko duhomvye. Erega hari n'ubushikagaje mpamvuga none tubufuse hari icabende gihugu baba bahomvye. Ngo baba bahomvye akazi badakora. BBN naragiyeyo jewe nyene navuye mvuze yuko batoshobora bonyene kugira ico bavuze kuko bo bonyene ntibari nasanze bitangurirwa, nsanga ibihoma kubibambazi, nsanga naya desinfect umuntu ahonyoramwe mu kwinjira muri laboratoire ntibagira namba. Ndavuga none abova mwiki. Hariho umudandaza bigeze guhomvya. Aje menya vyinshi. Iyumvire umuntu yinjije ibidandaza bikuye hanze, bagaca bankira ibindi ko vyinjira ngo abanza heze gucuruza. Urumva araza ati ntiwemerere ko ibidandaza bisubira kwinjira ivyiwanje bidaheze. Arafata neza aravuga ngo ibi ntibigira karite neza, cyadagenda ndakurako kuri vyo, ncagenda gukurako kuvyo yemereye, ncadagaragara aba nivyo BBN yonyene iri kwirakoresha, navyo ndabitwarako njana muri laboratoire yerekana bimwe. Kubera iki? Ibiturire ngo bizibire bijya je ngo marije ncuruza ndumwe. Aha muneganega aho mwaguwe bagabo abo muri BBN muranyumva? Sinabonye mudefira muraha. Hajya ntimwari kudefira imbere yanje muzi ko babimbariye. Ndabagayiye abambaye ikidari c'ikibaramare nabo kabisa bambe. Ndabagayiye kuko murateje inyuma igihugu. Murateje inyuma igihugu ndababwiye. Umuntu kwigira entreprise mukanka kumupimira ari mwewe ahubwo mwari kumuherekeza mwereka ivyiwe. Tangura mukore amasaha 16 ku munsi rero. Umuntu azaye ikintu muri BBN ntahere imisi 3 kitararonka inyishu. Ibi ndiko ndabivuga ko nabonye no munsi hadefiye abakoresha gusa ntihadefiye abakozi. None ko arabo muri leta nabonye badefiye gusa nabakoresha. None nogenda ntaneguye. Abantu bahora bavuga ngo ndindiriye intumbero kuva no musa ukantu mugafute kora. Je bihugu nkabone ngene abandi bakora. Nico mpa nkijana rikora nkuku Burundi bwo cabutera imbere. None usanga bicaye bariko bibere kuri WhatsApp ngo mwomenya amasaha aragira ngo barashika kuri kontware ari ivyo gusa bibereyemo agaca ataha. Kora amasaha 16 ku munsi. Murabe ko Burundi budatunga. Ntihagire uzosubira kwidodombera ubukene. Ubukene ni ikintu kigwanywa kigahera. Tuje bukivi gusa. None rero ndabona yuko hari habaje kudefira kugira abahijya kanyota. Mugamara abaneza Brarudi havita bakwiza. Kuko afisa kanota ubu ni beshi. Rega ravyogereza murabimenya yuko abafisa kanota ari beshi. None rero mwese ndabipfurije umunsi mukuru mwiza. Muwukore munoganza iryo jambo ndababwiye. Muginovora naho rirura
mwemere muginovore kugira ngo mu mwaka uza kaze kabe karagahimbare nka kumwe mugwaruka nja numva nezerewe mwese rero Imana ibahezagire.